kuri uyu munsi bazoririmba ruririmbo mu gihugu cy'Ubuyuda. Kuri uyu munsi bazovuga bati, iyo niyo Mana yacu, niyo twari twizigiye, none yaturokoye. Niwe Mukama twari twizeye, nitunezerwe duhimbarwe n'urukiza rwiwe. Kuri uyu musozi ntihazobagaburira, azotabagurira umutamana w'ukugandara. Uzobutwikira ibihugu byose, ahabagire, ahatabagurire n'impuzu y'umubabaro, izobipfutse amakungu yose. Azozimanganya urupfu ubutakigaruka. Umukama Imana azohanagura amosozi mu maso y'abantu bose, azokura ku isi iceye cy'igihugu ciwe. Umukama ni wabivutse. Nkako ukuboko k'Umukama kuri ngaha kuri uyu musozi, kuri muri riza yo gukurwa ko ikirere kibi, tukugurutse ikirere cyiza ku buzima bwacu. Mukama, umutima ukwiyegetse ko uzowusigama mu mahoro, uzowusigama mu mahoro kuko wakwizigiye. Aka n'akanya keza kandi n'akandi karyo keza ngo kwisuzuma ukaraba ko ubuzima bwawe butwikiriwe. Ni igitutu kibi, ukaraba ko ubuzima bwawe buri kugendera mu muco, maze ugaheza ukabukuza mu muzima geza. Uyu ni umwanya mwiza w'uko wisuzuma, ukaraba uti mbega mu bugabo bwanje ikirere ndiko ndakoreramo kimeze gute? Ndi mu kavuyo, ndi mu mubabaro, ndi mu ngwara z'urutavanako. Iki ni igihe cyiza cy'uko wisuzuma aho gusuzuma mugenzi wawe. Igihe cyiza cyo gusobanukirwa ko umutima wose wiyegetse ku Mana utigera umaramara. Ni igihe cyiza cyo kwakira imibabaro uterwa na mugenzi wawe, ukayibohoza ku bwa mbere kandi ukayibohoza no kuri mugenzi wawe, ariko winyuze ku mutima wo kwihangana no kubabarira. Iki gihe ugiherebwemo umugisha, iki gihe ugiherebwemo ubudahangarwa. Bakundu wa Mukama aho muri ku mpande zine z'isi, jewe ndabahaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana uri hagati ya saa 9 na saa 12 z'ubuca. Turacyari ku munsi wa255 waturanye n'umunsi wa gatanu igenekerezo rya 12 kwezi kw'Icyenda 2025. Samiriza impundu mu mutima wawe kugira ngo ibikuranga bihabwa agaciro ku bw'amaraso ya Kristo atweza rwose. Ari ijambo ryagarutse kenshi ngo kuri uyu munsi Imana izodukura ku mwambaro agacinyagura. Imana izodukura kwiga isuzuguriro, Imana izodukura kwa gahinda ngo kuri uyu munsi. Ese uyu munsi wowe uyu munsi kuri je nawe, ese uyu munsi wotubirana no muri iyi saha turimo. Imana ifite uko ikora, ifite uko ibigenza. Imana ni mutananirwa, Imana ni mudasoberwa. Ukwiye guharanira inzira y'ubutungane.
dukwiye kugwanirira ku bana umutima ugororotse. Imana yonyine ubutungane niyo iri soko ryo kudutunganiriza ubuzima. Reka gucika intege, reka kubivamo. Raba ikirere uriko urakoreramo ko ari ikirere kiguhuza n'ububasha bw'Imana, ko nusanga uriko urarenga itegeko ry'Imana uzoba wigize indushi ku buryo butangaje. Reka kurenganya Imana, reka kumanura Imana. Senga ubwire Imana turi Imana yanje. Senga usaba Imana ububasha bwo kuyishimagiza no kuyihayagiza, kuko nta kindi kitubereye, nta kindi dukwiriye usibye gushimagiza izina ry'Umukama, kuko ni wowe wenyine ashoboye kurangura ibitangaza, akarangura imigambi yategekanije kuvana na kera, kandi akayitegekanya ikomeye atarinze kugisha inama bene kugendana ibikomere kubera gutakaza umugani w'urugo. Iri zamu niri gusiga uko rigusanze. Ereka Imana intege nke zawe, impamvu ikirere cyawe cyugaye, impamvu utagira umunezero. Suzumura ibisokuru by'iwawe. Nusanga hafise umwuka w'akabari kubona umwanya wo kuwusambutsa, nusanga hafise umwuka w'ishari kubona umwanya wo kuwusambutsa. Inzigo, imibabaro, agahinda. Kirutsa umutima wawe ubwira Imana utugura ikirere kiza ku buzima bwanje. Kurutsa umutima wawe ubwira Imana utugura ikirere kiza ku magara yanje. Ingwara, imibabaro, agasuzuguro, ibikomere by'umutima, guhemukirwa mu rukundo, gutabwa n'uwo wakunda, guhemukirwa n'uwo wakunda, kubwirwa amajambo atari yo, gusurirwa amajambo y'ikinyoma, ibyo byose bishobora kugara ikirere kiza ku buzima bwawe ugacika amanyibaho. Ariko aka ni akaryo keza kubwira Imana uti Uwiteka nyagora ko shingiye ku kuri kw'ijambo ryawe uri muri Yesaya 26:25, ngashingira ubwene twari tubanye. Mbabarira ugire neza, umugisha usubize mu kibanza nangirikiyemo, umunezero n'ibyishimo. Mbabarira ungirire neza, uneturure, undinde kubabara kandi unyagurire. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo tuje kwisabira ngo dukure kw'ikirere kibi. Iri zamu nutubohora abana bawe, bohora abagwaye, bohora ababoshe, bohora abarusha. Iri zamu nutunezereza ukora igitangaza kuri abo bose bafashwe mbere n'amaboko y'abagore. Ongera ugaragaza ububasha bwawe mu bana bawe, kandi turagusabye utunezereze, uturinde kubabara. Turagusabye Mwami w'abami, uduhe gutwenga.
tugirira ikigongo twime impanuka dushyire mu kirere cyiza cy'ubutabazi bwo butatubwira andi mani mwebwe tunezereze tuzonezerwa tubohore tuzobohoka dutetere tuzoteta ongera wirengagiza intege nke zacu amaraso ya Kristo adutwikira ubone kudukura ku inabi neza tubeko amaraso ya Kristo atubohora rwose urakoze Yesu Kristo umukozi mwiza kwemera kudushyira ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa tukabana nawe ndi mutima wa mweranda tuyobore muri iri joro aturinde kubabara atwagire imbibe atugeze kure abisi batotugeze ongera unagura imitima yacu kandi turakwishikanye ko muri iri joro duha umugisha duha umunezero ibirere by'ibibi byo kutubaka biduhindurire kuduha ibirere byiza byo kubaka kandi bukagura ibirere bibi byo kutanezerwa kutubahwa kutubaha kudakora ngo turonke gushomera kutemerwa gutapfa ibyo byose turitandukanije nabyo dushyire mu kirere cyiza mukama uduhe kumva umugisha wawe uduhe kumva amahoro yawe uduhe kumva ibyiza n'ibyishimo tubone gutabarwa mu makuba y'ubwoko bwose turimo amen adutandukanye n'ikirere kibi aduhunda imigisha n'imihezagiro abakobwa muri gusengera imihamagaro yanyu abahungu muri gusengera ubutwari bwanyu abagore muri gusengera ingo zanyu abagabo muri gusengera ubuzima bwanyu twese abanyeshuri muri gusengera ubwenge n'ubwitonzi duhabwa umugisha w'Imana iri ni izamu ridasanzwe nubwira Imana iyi minota ukayimarana natwe Imana iguha umugisha w'ikintu gishasha yategekanije twebwe ubwoko bwe mu izina rya Yesu Kristo mwarahezagiwe cyane komera Kristo n'umutima